nongeye kubaramutsa cyane bakunzi ba Sedu TV kuri mikoro muri kumwe na Sedu ko musanzwe mumenyereye. Uyu munsi mu kiganiro uyo ninde ngiye kurabira hamwe ku muririmbyi wacu wa gospel asanzwe aririmba indirimbo ziryoshe cyane ndetse akaba ari umurundi. Ku mazina yose yawe n'abavyeyi nawe nta wundi ni Ndayizeye Novence. Ndayizeye Novence yavukiye mu komine Muhuta intara ya Rumonge mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani. Amashuri y'intango yayize ku ishuri rito ry'Imuhuta Kinyamazuru bita École Primaire de Muhuta. Novence Ndayizeye afise abavyeyi bose, papa we yitwa Eri Ndikumana, mama umuvyara nawe yitwa Consolate Nishimwe. Uyu mwana akiri muto Novence Ndayizeye w'imyaka 24 yatanguye kuririmba akiri umwana mutoya, niho vyatanguye kumuzamwo. Yinjiye mu korali yari harakiri umwana mutoya, ubwo yatojwe cyane amajwi. Yatanguye gukunda igitari kuva akiri umwana mutoya gushikana n'ubu ubwo akivuza cyane ndetse abantu bakumva baryohewe cyane, ndetse nawe yareka kuvugiriza imbere yawe urumva neza ko ego umwana kweri yamaze gutozwa kuvyerekana no kuvuza igitari. Novence Ndayizeye afite impano yo kuririmba. Novence Ndayizeye afite indirimbo zibiri. Indirimbo ya mbere yayiririmbye mu mwaka wa 2019 aho yinjiye muri studio. Indirimbo akaba ariyo yiyandikira ubwiwe. Byinshi kuri Novence muraza kuvyumva ari ikiganiro twakoranye nawe kuri iyi channel ya Sedu TV, aho yavuze byinshi kuvyerekana n'umuziki wiwe. Avuga ko indirimbo ari we yiyandikira, ko benshi bashobora kuyumvira niba ari we yiyandikira indirimbo, kuko indirimbo ziwe usanga zirimo akanovera kadasanzwe ndetse haba harimo amajambo meza ashobora kuremesha umuntu. Indirimbo ya kabiri yayise Urashoboye, indirimbo yanditse kandi indirimbo yanditse neza cyane, yariko hayagiza ivyerekeranye n'urukundo rw'Imana, akimagiza Yesu Kristo ndetse Imana ko ari ishoboye kubyo ikorera umuntu. Indirimbo Urashoboye niyo ndirimbo yashoboye kuba ifite amasanamu ndetse ikaba ifite amasanamu meza cyane. Izi ndirimbo zose uko ari zibiri ziri kuri channel yiwe ya Novence Ndayikeza. Twitege neza ko mu minsi iri imbere ko hari indi ndirimbo ariko arandika nkuko yabitumenyesheje mu kiganiro giheruka twakoranye, aho namubaza kuvyerekeranye n'amajambere mu ndirimbo ziwe ariko arakora. Yaravuze neza ko hariho iyindi ndirimbo ariko aradutegurira mu minsi iri imbere tuzoba ba mbere bibashikiriza. Nuko turabashimiye cyane kuko mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu. Mwari kumwe na Seidu muri mikro nkuko bisanzwe, ntimwegere gukora ka subscribe kugira ngo uze muhore muronka ibindi biganiro byinshi bizoza bica kuri channel ya Sedu TV. Agahwana.